turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Muri kuranyumviriza nashaka gusabe ufata umwanya wo gusoma iki gitabo cyose ca Habakuki. Ntiyumvirize ikinyoma c'umugwanizi kugira ngo iki gitabo ni kinini. Ko kimwe mu binyoma Satani atera mu bantu no kwabwira ko biyari urutabo runini batazopfa baruhejeje. Ariko raba ibice bikeyi bigize igitabo ca Habakuki. Gisome cyose kugira ngo uze gukura mu inyungu zose n'ivyiza vyose. Muri ujya mwanya wa kabiri aho tuza kujana twese. Urakoze kumvira no gutanga ko kigoro. Ni wagaruka tuzaguhagarara gusa ku murongo umwe wa kabiri ku gice cya gatatu ca Habakuki. Ariko kugira ngo uze kutahura neza nuko uzoba wasomye kino gitabo cyose ca Habakuki. Urakoze. Uhoraho, numvise inkuru zawe, nabonye igikorwa cawe. Ewe Uhoraho, hembura ico gikorwa cawe hagati muri iyi myaka, kandi hagati muri iyi myaka ukimenyekanisha. Mu burake wame wibuka kugira ikigongwe. Habakuki cya gatatu ku murongo wa kabiri. Iki gitabo rero kiratandukanye n'ibindi bitabo by'abavugishwa ko kitubwira ku kiganiro hagati muvugishwa n'Imana gusumba kutubwira urukurikirane rw'imburi nkuko tubibona mu bindi bitabo. Nimba Habakuki yabayeho mu gihe cya Yeremiya canke Ezekiyeli, nta nkeka yarabonye kononekara mu buryo bw'impwemu kwa Abisirayeli kwashitse ku gasongero ku ngoma z'abami babi Amoni na Manase. Imana yagiye barekurira mu maboko y'Abashuri kumara hafi imyaka 100 batoza amakori babahaza. N'ikanguro ryabaye ku ngoma y'umwami Yosiya ntiryamaze umwanya munini. Ivyo rero vyababaje gose umuvugishwa aca yiyegurira kwingingirira ihanga. Arereka kumva ico iri bumwishure kuje na kazoza karino hanga. Ntiyamwishuye umunezera kuko umuvugishwa tubona ababazwa nuko Imana igiye guhana Abisirayeli ikoresheje ihanga riba rutubi Abakaludaya. Imana itangwa gufasha umuvugishwa kwizera ubwenge no kugoroka vyayo ko ku mpera ya vyose ihanga ryose rizocibwa urubanza bikwiranye. Hari vyononekaye gose muri kino gihugu no mwishengero. Hari ibibazo vyinshi tudafitiye inyishu, ibindi navyo dufise inyishu, ariko atari icyamwa cyavuye mu gikorwa cyo kwinginga igihe kirekire. Aho mu masengesho gusabira ihanga rishengero twaniganye n'Imana, twaganiriye, twabajije ibibazo kishura. Benshi muri iki gihe bigishwa ingene gusenga kwabo kohindura ibintu gusumba uko amasengesho yo bahindura. Ariko igitabo ugisomye cyose usanga ku mpera umuvugishwa yejejwe yugurutse amaso aho Imana ishobora no kujya datahura. No kujya dusaba Imana ukamenga yahinduye imigambi yayo ntibaba byayiguye ko giturumbuka. Dusanga ari yatekanije kuva kera hose ako kajyo. Aho kajyo kuzoharira natwe. Ikatuduza mu kwizera. Igatevya kwishura, ikareka ibintu bigasa nabi ngo igwize ishari ryera gushikaho tuzoyumirako. Maze ivyo yaravuze ko ari ubugombe bwayo, muri ako kanya bigahinduka ngo bibise ivyo yateguye kuva kera hose kandi vyuzuye. Umunsi umwe ntitwashika mu ijuru tuzosanga ko igihe cyose twagobereye Imana gukora ikintu ari yabidushoboje ko nta nkomezi bitwe dufise zo kugobera Imana. Imana iradushoboza kuyigobera mu rugendo rwo kwinginga, iratuzana ikadushikana kuri yo ntambuko aho tuyigobera. Kandi iyo turayigobera mu mengano twebwe biturukako. Ariko guharira n'Imana, kubaza ibibazo, kwinginga ngo uhindure imigambi yayo niba kuri dasanzwe. Imana itera abera bayo abinginze bafite umutima nk'uwa Mose na Habakuki. Kandi ni mu bwigobeko bw'ubucuti no kurereka ijwi ryayo mu masengesho yoyo nyene ubwayo ituzana hagati na hagati neza y'umugambi wayo n'ivyo yifuza gukora ku bwoko bwayo. Ikaradushoboza kunigana nayo kugira ngo ivyo yateguye bishitse mu masengesho yacu. Iri ni iteka rero
si ikintu umuntu asimbira koko yigishijwe intambuko zitatu zihindura imigambi y'Imana. Izindi nyigisho nk'izo ziba zigamije guhindukiza Imana ngo bayikwegere gukora ivyo bo bashaka. Abakoze iryo sengesho bose bari bafise gukura kw'intemu, guca bugufi, kutikunda. Aho ubu turiko turatakaza. Abigishwa kenshi ingene botegeka Imana gukora ivyo bashaka, bose usanga kenshi ivyo ariko barayisaba n'ivyo ariko barayitegeka bifatiye ku vyifuzo vyabo no ku vyo bifuza. Ariko Mose wa mbere yatangiye gusenga Imana ngo hindukize imigambi yayo, yaraheje kubwira Imana ngo Mana nupfume jewe uhanagura izina ryanje. Yarabayo mu buzima bwo kwiyanga ko yumva umenga Imana yopfuma ihanagura izina ryiwe mu gitabo hakwidashika n'Abisirayeli i Kanani. Uwo mutima uri kurakamangana. Turiko turabitakaza muri ino gihe. Numva Imana yuko irambwira iti naho ishengero ryo mu Burundi rigwaye, naho igihugu kigwaye, ndashaka abantu basenga nk'abakuki na Mose, amasengesho y'ukwinginga abahindurira imbere yanje. Ukwinginga kwabo rukabugendo bwo gukura cishwa bugufi kunigana n'Imana, gushika Imana itabaye abantu bayo. Shaka rubu tubere muri sengesho abakuki yakoze, tugigire hamwe tuyisengere. Uhoraho we, numvise inkuru zawe, nabonye ikigo cawe cyo kantu gace kambere. Ivyo bikorwa acirirwa kuva ku murongo wa 3 gushika mu wa 15. Ni ibihe byo gutabagwa no kuzanirwa gakiza n'intsinzi Imana yagaragaje muri kahise mu gukura Abisirayeli muri Egiputa, mu kugendana nayo mu bugaragwa, mu kubagwanira n'ibindi. Dusengera ikanguro kuko Imana yatweretse igicapo cy'ubwiza byategezwa kubamwo, ko twumvise ibikorwa vy'Imana. Ivyo yakoreye muri Kristo Yesu n'ivyo yagaragaje mu ishengero cy'igihe cy'Umwana, n'ivyo yagaragaje muri kahise k'ishengero. Ariko rero ubwiza yagaragaje muri kahise siyo herezo rya vyose, kuko ubwiza n'ubushobozi by'isezerano rishasha biri twemerera birengeye kahise kose ishengero ryigeze kumenya gushikura. Yego ivyo yakoze muri kahise bidutera inyota, bidutera inkomezi zo gusenga, bikaratwereka aho twakorotse tuva. Ariko ico yifuza ko dukora suko dusaba ko kahise kanaka k'ishengero kisubiramwe mu gihe cyacu. Dusaba umwandu w'ubwiza wabikiwe abera bo mu bugabuzi bwa mpemu. Uwo mwandu ugashigirwa intahe n'iz'imbana yagiye yemera gukora muri kahise k'ishengero. Ishengero risinziriye igihe kirekire, hari Imana irinyiganza ikoresheje kugaragara k'ubushobozi bwayo mu buryo butamenyerewe kandi butamaho. Maze kanguro ryamara guhaguruka, bijya ibimenyetso by'akatabonetse bikagenda bigabanuka mbere gushika naho bihera, ariko mwema ataho yagiye. Ivyo bitangaza birakunda gusamaza gose abantu kuko baba bifuza ko bigumaho. Umuntu akunda gutangara. Nivyo kuri ko gusoma no kumva ivyo Imana yakoze muri kahise bidutera gusenga, ko natwe mu gihe cyacu Imana yigaragaza. Ariko amashusho ukugaragara k'ubushobozi n'ubwiza byayo bifata mu gihe kanaka ni Imana ibigera. Yoyo izurunganwe rwose gushengera mu gihe kanaka, mu kibanza kanaka, ivyo gurunganwa ruba rukeneye. Kahise k'ishengero kuva bikivuka gushika muri kino gihe kashikanya kuri no ndunduro. Indongozi zose zikanguro by'ukuri zari zisangiye iki kintu. Imana yatereka mu mpemu zabo yerekwa ry'ubwiza bugiye kugaragara, no mu ishusho y'umwihariko ubwo bwiza bugiye kugaragaramo. Ivyo vyaserwa n'umutwaro yaciteka ku mitima yabo, umutwaro wo kurira, wo kutanyurwa, wo kurondera ko ivyo bihe biba umwandu w'urunganwe rwabo. Ndabwira abantu ariko baracana umuriro atari bo bikangura nti muriko muribuza kajya keza ko kubona ivy'Imana atari gukora, kubona ivy'Imana ishobora gukora iyo nyene yihaye uruhara rwo kurondera ikanguro mu ishengero. Ndabwira bariko barigana ishusho kanaka y'ikanguro basonye canke babonye ku bandi bakozi b'Imana nti yakubwiye kwikanguro ururunganwe rukeneye ari ivyo. Ni mwemu agira ingere yishura mu gihe kanaka. Ico tugwanira kuzigama mu ikanguro suko iki kimenyetso na kiriya kitohava, tugaca twubaka na theology tuma twama tucitega. Oya, ico tugwanira kwama tubona ni urukundo rwamarusha ku mwami ko bwego bwije. Ni Imana kwamenyinduka umunezero wacu wa mbere, isi n'icyaha bigatakaza ububasha n'uruhendo rwose. Umutima uhimbaza usasakaramwe amarira n'intwengo, ni kwimenya mu ijambo bituma
dushishikara gushana na Kristo muri kamere k'umutima, n'umutima umenetse imbere y'ijambo, n'umutima wo kwihana, n'inyota yamaho yo gushingira intahe Kristo mu bushizi bw'Imana, n'ingabire zose zampemu zikorera mu rukundo zigaserukana ubushobozi bw'ubwami. Ivyo wovuga ko Imana ibitanga ititeze ko vyamaho, ko bimeze nk'umuyaga gusa uhuhuta inyuma y'urungano rumwe ukirenganira, no haguruka nkamubwira ko igishinga nahe cya Bibiliya yose kirwana. Nimba ishengero vyoba vyarigoye kuzigama ubwo buzima ngo bugumeho, ni icyaha cyo kwihana, ariko siko vyategezwa ko kandi Kristo yapfiriye. Umwami araganje hejuru y'ishengero, nimwe mu bwiza, nimwe mu bushobozi, nimwe mu kwera, nimwe mu rukundo, kandi yarasezanye gucuncura umugisha w'usesekaye kugira ngo ishengero rishingire intahe ubushobozi bw'ubwami n'umwidegenzo uri muri Kristo Yesu. Ariko ivyo kugira ngo bitangure, hari igihe ikibigomorora ari bitangaza n'utugumize bitamenyerewe kandi bitamaho, maze ikanguro ryamara gufata umurongo, urwo ruzi rukabandanya rutemba, naho utwo tugumiza tukoba twagabanutse. Ndatinya ko amaministeri butwitaho ikanguro arongowe n'abantu bigana mu buhinga bw'umubiri canke mu bushobozi butava ku Mana, ivyo bizera ko arivyo bitegezwa kwerekana ministeri y'amavuta, bisa n'ivyigeze kugaragara muri kahise kanaka k'ishengero. Agace gakurikira: ewe uhoraho, hembura ico gikorwa cawe. Mwikangura Imana irahembura ivyagira bive. Haraho wera aca mw'ijoro ry'ukundanirwa no kwihebura gushikaho umwijima ufuka icizere cose ko akiri umwana w'Imana, ariko uwadukijije azodushikana gushika kwihereza. N'ishengero hari igihe rimera gutyo, hari igihe rica mu gihe umenga rigira ripfe, ariko muri iryo no mu mutima w'uwizera wese hari isoko ry'ubuzima bidakunda ko bupfa. Mwikangura ifata bwa buzima nyene buturimwo ikabuhembura, ikabuserura mu mavuta mashasha. Habakuki asenga ati, hembura igikorwa cyawe. Nero ndashaka ko dufashanya. Benshi iyo dusengeye ikanguro tubona ubwa mbere na mbere aza kuzuza amashengero yacu abakristo ibihumbi, avyura amaministeri yagira yugare, aduhereza izina rya rurangira ngo n'ibindi. Ariko hano dusoma ko ahembura igikorwa ciwe. Igikorwa ciwe imbere ya vyose si ibintu ndongoye, saya mayere kwa mfise oya. Igikorwa za guhembura ni ibikorwa data yatumye mwemu gukorera mu ishengero umwana amaze kuricungura. Ivyo ryo turisanga muri Bibiliya. Tukavuga bikeye: gutsindisha no kwemeza ivy'icaha, ivy'amateka n'ivyo kugororoka, kuvyara ubwa kabiri no gutanga ubugingo bushasha, gufata inkurikizi z'urupfu zose rwa Yesu Kristo akazihindura ukuri mu buzima bw'uwizera, gutanga amahoro, umunezero, ubwidegenzo bizana no gutsindanishirizwa no guhindurwa abana b'Imana, kubohora abera ububasha bwose bw'icaha, gutanga umwidegenzo no guhimbaza data, guhishura ukuri bwo muri Bibiliya no kurongora abera muri uko kuri, gutanga ingabire no gushoboza abera kuzigaragaza mu bushobozi no mu rukundo kubwo gutungana kw'abera, gushoboza ishengero gushingira intahe Kristo no kugaragaza ubushobozi bw'ubwami hejuru y'isi n'inkomezi zose z'umwiza n'ikibi cose, gutanga no kuzigama ivyizigiro ku bijanye n'amasezerano yo mu gihe kizoza. Dukora isengesho ngo hembura igikorwa cawe, dusaba mpemu ko gusumba urugezo rusanzwe arangura ibikorwa mu nkomezi zishasha. Mbega bisobanurwa ko igikorwa kiba cananiye mpemu yera? Oya, dukora isengesho uruhara rwacu nk'abantu mpemu yavyaye bwa kabiri agaha ubushake buhinduwe, ivyifuzo vy'ukwera agahishurira Kristo. Iyo uruhara rwacu rwo kubwumvira no kuba munsi yiwe ngo adushikane kukunengesera, iyo vyanse gose ko dukorana, kitubwira imini hitovuga gushikaho ahitamo kwifatira urwo ruhara rwose atatugishije inama, akiyerekana kuko imbere ya vyose igikorwa akora muri twebwe agikora bivanye n'ingene twamwumviye. Yokora bike, akora igikorwa nk'umvira data, ntushimaniza umwana. Kenshi rero Imana ikoresheje mwenda tudakunda, tutari twiteze, cyane tudahuza canke kariya mu vyizerwa, akaba igikoresho cyo kuzana ikanguro, ca tumubonye ko mbere na mbere mu masengesho ntitwamusaba ngo ahembure igikorwa ciwe, ariko akuze ministeri zacu. Ariko kandi nongeye ko kantu ngo uko guhembura kwiwe ntikubera mu kirere, kugaragarira mu bikorwa by'abakozi bayo. Nimba ico gikorwa urimwo ari wahe kubwiye azogihembura mu bushobozi no mu bwiza, ariko ntazohembura ibikorwa atabwiye umuntu gutanguza, ntazoshitsa amasezerano atatanze.
uri n'amatwi nyumva ico mwembu abwira amashengero uhembura ico gikorwa cawe muri iyi myaka ugace gakurikira igikorwa nk'iki cy'ikanguro haraho gisajya igihe kirekire mbere vuga bakarida bapfa batarabona amasezerano ariko kurabisha gusa amaso y'ubwenge gusa umuntu akavuga ngo igihe cy'ikanguro siki hasigaye ibi na biriya ikanguro kenshi tuba twibagiye ko riza giturumbuka kuko mwemo abamaze igihe akora mu buryo butagaragara acira inzira ikanguro birenze iby'ubwenge bwacu butahura ninde yarazi ko mu mwanya utarenze amasaha 28 abari ko barapfukamira Bayali igihe cya Eliya ku musozi Karumeli bazora ko bavuga ngo uhoraho niwe Mana yonyine ninde yarazi ko inyuma yuko Nebukadineza ategetse amahanga yose kunamira igishushanyo inyuma y'amasaha make ahava abwira abo bantu nyene ngo bubaha Imana y'Abisirayeli amaze kubona abasore batatu batigeze basha muri rya tanuro ry'umuriro y'abatama ninde yakubwiye ko ikanguro riri kure inginga nyabuna ko ahembura ko waciwe muri iyi myaka byo kenshi bivuga abantu menga bakeneye ikanguro ariko atinya ko mwe muyigaragaza uburyo batamenyereye cyangwa batiteze bashaka kumva batahura kandi berekeza ibiriko biraba batinya kuregerwa n'ikintu na kimwe naho coba kiva ku Mana abo bantu rero kenshi ndabahunga kugira ngo ntibanyohe ukwizera kwanje ntibazibye umuriro wa mwero muri jewe nawe ntibategeza kumara nabo umwanya munini hitamo bitabusoma akurongora abakwigisha abo wumviriza abo mugendana batuma usenga n'akaruruka mu mutima ngo hembura igikorwa cawe muri iyi myaka kujambo gakurikira amenyekanisha igikorwa ciwe ikanguro riba rigamije kumenyekanisha Imana iciri ububasha bwayo icubahiro no gutungana kwayo ikanguro si twebwe niyo imenyekanisha yo tubayeho mu bihe habiyita abakozi barurangiranwa kandi bahurumbirwa n'ibihumbi n'ivyo ariko waraba neza ugasanga amaministere yabo amenyekanisha bo ikanguro ry'ukuri riserura Imana rishimagiza Kristo rigaragaramwo kwera kw'Imana ntirishingiye ku muntu n'ivyo akeneye rihimbaza umusaraba rigasesekamwo guhimbaza ivyo rero ntabibonye muri ministere yita ngo ni ikanguro singira ubwo bakuvuga ngo iyi ministere biriko biraba naho byo ari byo twumiza ndavuga ni iyi si Imana iri kwirabikora arangiza avuga ati mu burake bwawe wamwibuka kugira igikorwa ijambo ndarikunda gusa ko Imana irakakuko yera uburake bwayo buhishura gutungana kwayo ariko no mu kuraka kwayo igaragaza rimwe iturakira ngo bidutere kwirondera turira iyo ikuye Shekina yayo ubwiza bwayo mu ishengero kugira ibyaha biri mu bayo iba yifuza ko tugaruka kwirondera turira kugira ngo nayo isubire kwigaragaza ubwa kabiri ntiyigira iduhana ibindana n'ibyo tubereye rimwe rizima yaramaze kutwemera mu nyonga hayo iyo rero ihishije inyonga zayo igakura ukwigaragaza hagati y'ubwoko bwayo icyo tuba tubereye ni uko iziduhisha ibihe byose kuko icyaha cyateza kudutandukanya nayo ibihe byose ariko rero iduhisha inyonga zayo akanya gato kugira ngo cyo tunyotegwayo subire kuyinga maze isubire kandi garuke yereka ariko icyaha cyose cyateza kudutandukanya nayo ibihe byose ndabaze kubona amashengeraho byose kuva ku murongozi akaririnzi abadiyakoni ubuzima bwabo ari ntambamye ku kwiyerekana kw'Imana ariko nasenga mwumva mwembwira ngo niho ndi nkavuga ngo ushobora kuba n'umunsi nasohoka mu ishengero nzi neza ntaho namwe mu mukera hasigaye asohokanye nanjye nyuma natawe ko mwemu nivyo yajanye nanjye ariko yagumanye na rya shengero haleluya mwami umwana w'umudasanzwe kubona ukiza amateraniro yacu turakunamiye tugushima ko mu burake bwawe wama wibuka kandi iyo tuvyibutse ko ataho izorekera ishengero yaguze amaraso y'igiciro ibihe byose ngo irekere mu mwiza no mu ntege nke tuyicora kuko no mu burake bwayo yamayibuka n'umutima mwawe ushoboye ko data nimba amen. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ubwiza ukaba wumva ukeneye uwukuba hafi uwubaza uwugufasha mu buryo bw'umwihariko
uwo munezero wacu kugufasha. Ahandi naho ukaba wifuza kutumenyesha ko wifuza kuba mu gitigiri cy'abadushikiza amasengesho mu bikorwa byose dukora, cyangwa ukaba wifuza gutanga ico ufise kugira ngo inyigisho nk'izi zigwizwe zongere zikwiragizwe, mwese mutwandikire kuri Nick nka Nikiza kabiri Flock cyandikwa FLOCK, ni kuvuga Nick kabiri Flock cyangwa Nick to Flock @gmail.com, cyangwa mutwakire kuri 76 780 529. Ntimutinye mwawe ushoboto kuko data bimuhimbara kubaho ubwami. Shalom. turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu.